Turabaramukije abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi ba B-Info, abakunzi ba Kodi Empire, abadukurikirana mwese muri ahagiye atandukanye. Twongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi nk'uko mubibona. Sindi umwe ndi kumwe n'umusisanguzi ariwe turi kubara muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Tuza kuganira ku ngingo zigera kuri zine gusa, tuziganira ko tumera nk'abanyarutsa cyane kubera ko umwanya tugomba gukoresha muto cyane. Rero tuza kuganira ku bijyanye n'amakuru ariko aravugwa yuko mu gihugu cya Uganda aho mu bwoko bw'abahutu b'abanyarwanda bahungiye muri Uganda hari sekeza ryo kubica. Turaza kubisomera hamwe cyane, turaza kubabwira ubwo butumwa ko twaburose nyambari bihuha cyane ari byo, turaza kubirabira hamwe. Ariko hari igiti kimaze gusohoka cyamaze kwicwa nk'uko twabirungikiwe hano ku nyakira makuru yacu. Ikinza kuyaga turaza kuyaga ku bijyanye na opposition y'u Burundi nabo bari basanzwe bakorana mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga entre Scovia na Pacifique. Ini nahaze umuriro kuraka. Sinzi neza yuko kwa kuruko abanyarwanda bazungutse Pacifique uno munsi bariko baramwambura impuzu kugira naho guhuza kimbere bagata hanze. Ibyo turaje tubirabire muri iki kiganiro nk'uko twamaze kuba tubitegura. Turaza gusoreza ku nkuru y'umubabaro y'ibyabaye kuri Francine Niyonsaba, umusitari w'umurundi kazi, ambassadeur umuserukizi w'u Burundi mu makungu yose, si mu gihugu kanaka, mu bihugu byose byo ku isi yaraye arenganijwe n'abanyarwanda. Turaje tubivuge uko yarenganijwe n'abanyarwanda, ariko imbere ya byose mu nkundire manze mikaze ndanarabutse umusisanguzi turi kubana muri kino kiganiro. Ya asante sana Kodi the Black. Uragize neza ku mikaze. Reka kumbenje ndamutsa abo tugiye kubana muri kino kiganiro. Nuko bwa umusisanguzi akenshi abantu bakuru tuboherako ku makuru abagezweho nyamara ibe byabaye tubibabwire. Ariko ndashaka turabiri hamwe ku mirongo y'urugamba. Hari amakuru avuga neza ko ubu imirwano yavuye muri point zero. Mu gihe yari maze imisi kirabera muri point zero, bikaba biko biravugwa neza yuko inyuma yuko FARDC yakoze defensive igihe M23 yari kirava mu majepfo ya point zero, biko biravugwa neza ko FARDC yasunitse inyeshamba z'u Rwanda irazirukanana izigeza ku birometero byinshi. Bashobora kutubwira uko bimeze magingo aya tuvugana cyane kandi tuvugana uko amakuru wewe uyafise. Bon, merci beaucoup Kodi the Black. Ku makuru yo ku mirongo y'urugamba bariko bavuga ibitandukanye cyane rwose bitewe n'ibitangazamakuru byose byo yashikiriza ayo makuru. Hari ibitangazamakuru novuga bikorera opposition ya Kongo, hari ibitangazamakuru bitanezerejwe no kuba Kongo iriko irarongorwa na President Antoine Felix Tshisekedi. Ibitangazamakuru rero novuga ko bigisibije mu gutuma imitima y'abakongomani yangara cyane. Bako batanga amakuru atandukanye y'ibinyoma mu gukokeza cyane berekana ngo Uvira igiye gufatwa, Baraka igiye gufatwa, barema yuko M23 imaze gushika mu buce butandukanye. Ariko mu by'ukuri ni kinyoma cyangwa ubusa. Kinyoma cyangwa ubusa. Exactement. Pour le moment amakuru ahari naya gace bita Kanguli iri ku birometero 5 na point zero. Iyi Kanguli rero niyo iriko novuga ikatira amadidane. Bamwe bavuga bati yoba irimo M23, abandi bati irimo FARDC. Ukuri nuko kano gace ka Kanguli karimo FARDC. Kandi harekana warutanga kuvuga ngo point zero ngintambara ziba zamaze kuvamo, ntabwo ziravamwo. Point zero ni intambara ziracyari hiriwe hasutamye kabisa, intambara ziteye ubwoba. Aho wanashaka kuwarusha FARDC muri point zero yagurukije drone irakubita kabisa kugira ngo ishobore guca intege abagwanyi batwimareho n'abafatanyabikorwa babo RDF, M23, Red Tabara ndetse na FNL yanza bampema. Wumve ko rero muri point zero novuga ko ariho ruzingi ingata kubera ko hariko habera intambara ziteye ubwoba kuva ku munsi wa mardi. No bana musisango zino ntambara zo muri point zero igihe zitangura
zahereye mu majepfo ya Ponze uno munsi two turavugana zoba zamaze kwinjira muri Ponze ndani canke ziracyabera mu ntabwo zirashika muri Ponze kuri centre kaya ga centre bakunze kugaragaza mugabo karasugirijwe cyane gose exactement harasugirijwe cyane gose ariko intambara ntabwo zirashika ubundi intambara ziramutse zishise haje wumve ko Ponze zo yafasha niko bimeze ugerageje kuraba statistique z'urugamba uravye aho M23 yariri n'ubu ahigeze hari cyizere canke hari uko ingabo z'u Burundi FDNB ingabo za Congo FARDC ndetse na Wazalendo bashobora gusubiza inyuma vyoroshe zino mishamba z'u Rwanda ndagira tuzi neza yuko bivugwa yuko hari abamericenaires bakora bafasha mu bisanzwe izi ntambara ziko zirara muri Congo Code umuntu akubwiye ngo mfatiye ku byo mbona bishobora guhinduka umwanya ku mwanya bitewe nuko izi ni intambara zirimo imitahe myinshi nkunda kuvuga intambara zirimo imitahe myinshi cyane ariko kandi ziriko ziragwanishwa n'ubwenge bwinshi uvyumva ngira ngo uri mu bantu bamaze imisi babona igisirikare cy'u Rwanda kirunda abasirikare benshi hajya mu misozi ya Fizi ndetse na Mwenga no mu Kiyaya no Kamanyoro ku bwinshi cyane so rero bajya abasirikare nabo kugira ngo baze baratangatanga ariko ibitandukanye cyane rwose na coalition FARDC burya coalition FARDC irikira kora ibintu mu ibanga ntangere natene ubwo menya ko nimba coalition yatwigwaneho zino ngabo za Sutene Makenga na Kagame bazanye ikigwanisho gishasha kiraracamenyekanye barabavuze bati bazanye ikindi kigwanisho kuri sophistiqué cyane kimeze uko cyo mu bwoko bunubu mugabe byo kwose yafarise bo bakora sinzi namba bacisha mu kuzimu sinzi namba babigenza gute biragorana yuko nabene igihugu babimenya so rero dufatiye ku ma statistique nko bivuze ibimaze gukoreka kuva mardi gushika uyu munsi birashoboka ko coalition yatwigwaneho baza gutakaza point zero birashoboka kandi atari bo bari bayifise nibo bari bayirimo mu buryo point zero uburyo yubatse ni ndabivuga gute hariho point zero ya ruguru ya centre na hepfo ya centre sibyo kuva ruguru kumanuka gushika kuri centre no hepfo gato harimwo coalition ya RDF nibo bari bahari hose no n'amajaruguru iyi FARDC n'abafatanya kugwa babo bo bari kuri extremity bari bagiye kuzibira kugira ngo izi nyeshamba za Kagame ntizize kurengana point zero ngo zibandanye binjire za Baraka na za Obronko bari bafise muri gahunda zabo uburo bariko bakubita babapusa babegeza ruguru kugira ngo basubize muri za Mikenke n'ahandi hatandukanye niko urugamba rumeze rero nta kidashoboka mu rugamba ahubwo twamatwe babwiye nta n'usanga n'utabiga nta usanga n'utabiga musaza bavuze yuko agerageje kuraba statistique z'urugamba MDP twigwana yashobora gutakaza ubuci irimo exactement ariko rero mu gihe FARDC ariyo yotakaza ubona yuko byo hava bikurura ibibazo byishanye kuruta ibyo twari twiteze mu gihe point zero yose yogo mu maboko yabaga kodi tahura ikintu kimwe twigwaneho nawo wafatanye urugamba biragoye ko badivansinga badafise ubugenzuzi bw'ikirere sivyo abagwanyi batwigwaneho batinya gupfa abahungu ba Makenga batinya gupfa ubundi uri umusirikare hari n'ingisho abasirikare bahabwa kode sivyo uzibaze abantu baramutse mu gisirikare hari n'ingisho bahabwa bakubwira ko umaze kubifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwa Azerbaijan. Visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba ufise passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye cyane ukeneye kutubaza vyinshi twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293 kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisasi buka haba hasigaye kupfa niko bimeze mu gisirikare mugabo ababoko Makenga
na Sematama bo bakubwira bagaragaza ko umenga ku musirikare gupfa ni perte umuryango ubugitse. Oh c'est pas vrai. None uri umusirikare ushaka kuroke ku nzu ugwe hasi hamupfe utamufunga. Donc umukozi agwa ku ishanti, umusirikare agwa ku rugamba. Ibi niko bimeze. Impamvu mvuze ko bisa nkaho batinya gupfa, birabagora kugira kurasa ama offensive badafise appui aérien, sivyo badafise ubushobozi bw'ikirere, birabagora kugaba ibitero. Tuko tubona rero FARDC yaramaze kugara ibirere byayo hariya mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga, baramaze kugara ikirere. Ariko kandi natwigwaneho ntabwo bicaye, baracafise abacangero b'Abafaransa bo muri Polonye, bo muri bya bihugu bitandukanye muri za Ukraine n'ahandi. Aba bacangero cyo bajejwe n'igiki nukurondera uburyo badekoda ikirere, kuko akazi kanini babafasha no guhagurutsa indege amadrone. Niko kazi kanini babafasha no kubapangira plan urugamba ngene rugiye kumera. Rero nimbe bo bari hari ata access bafise ku kirere, ntaco bo babanze, nta nico bo bariko barakora. Rero umbe ngo rero kuba FARDC yashoboye kugara ikirere, bakaba ko batikurana uko nyene uko urusasu kurundi, twigwana n'ibisa amahirwe make cyane. Nta na 10% bafise ko bo bandanya bagize resistance cyangwa banigarura n'ibindi bice bitandukanye. Ariko nkuko wari ubivuze, bishitse bakanesha FARDC bagashobora kubandanya no mu bindi bice bitandukanye, ubwo yino cyangwa yuko FARDC zo yagiye mu ntege nke, baza basomijwe inguvu, hazo bakenewe ko bagomba kwiga ico gukora kugira ngo bashobore kuranforsa igisirikare cyabo. Mu ntambara ko bimeze uyu munsi kana ko bashobora kubona ko ari mu ntege nke, ukabona kabisa ko umuzingazinga mugabe je kaguhindura imikenyuro nkuko byagenze hano nyine muri Minembwe. FARDC yaragabye ibitero irashika no muri Minembwe centre, mugabo mukanyisase baravuyemo. C'est vrai bavuyemo bitewe n'amakomandema, bitewe n'akagambane k'abakomanda babo, ariko kandi MRDP twigwaneho nayo yarongeye agatege kugira ngo FARDC ishobore kuhava ku muvuduko munini nk'uwo bahaviye. Sasa na bwana musesanguzi, tubana twavuye ko tugomba gukora ikiganiro twihuse cyane kugira ngo tubabwire byinshi mu kanya gato d'office. Hari amakuru yashikirijwe na Pacifique Ninahazwe, ndamuvuga mu izina anyihanganire, nubwo yutaginze umuntu abara amakosa mu izina, ariko tugiye kuvuga inkuru yanditse wenyine avuga yuko aho hari abazarendo batari bake barashwe muri Kongo, muri za Minembwe, baje kuvurirwa muri Tanganyika cyangwa ni Kirao. Sinzi ko yavuze ibitaro, sinzi ko yavuze ko yavuze hospital ngaha mu Burundi. Avuga ko amakuru yamashikiriye byari yarongeye avuga iyindi nkuru, avuga neza yuko ngo umuyobozi w'ivyo bitaro ngo yabujije abahakora gusohera zino nkuru. Ayo makuru yagiye arasakara, ndetse byarateje novuga yuko imiharira abantu batari bake bwate eske uki abantu baza kwivuza amize gute barashwe, n'andi makuru menshi tuba tugomba kuvugiramo ngaha. Ariko rero twabonye hari abantu bamwatatse kabisa, bamwishuye baramuha ivyiyego. Je ubwize no sana avuga yuko nubwo umuntu ashobora guhengana, hari igihe akavuga ikintu cyanyacu, rega n'umusaza ashobora gusaba n'ukuri. Niko bi je na Scovia kabisa yakoze igana ndamufana gato. Pacifique bamufukuye bongera baramukura n'ubutumwa. Urumva gukuri butuye umuntu wamufukuye. Sinibaza rero babandi yari baza ko ari kumwe nabo yuko ko barakubwira ngo biyeze kabarundi cyangwa Scovia yishire ku barundi kugira afukure Pacifique. Sinzi yuko ari biyo mwiyowe, ariko ico nabonye cyo nuko abanyarwanda cyangwa ba Scovia abo tuzi ko ari abashefu ba propaganda, abakora propaganda kabisa uwo rwo hejuru, baraye bamweretse yuko politique atari kwikoko. Sinzi yuko wakurikiranye kiya kiganiro ugerageje kuraba ufatiye kuri ajya amajambo yavuze, harabaye mu kumuca intege. Bon, merci beaucoup. Izo nkuru zibivuze ndafise cyo nozivuga ko iyo nkuru ya Pacifique Ninahazwe hamwe n'iyo nkuru ya Scovia. Mu byukuri
ijya nkuru narayisoma yego hama uwayindungikiye namubajije ikibazo kuko narindungikiwe n'umuntu ari mu gihugu cy'u Rwanda kandi wanashaka afana cyane iby'intambara arafana cyane nta n'ubwo ngabishiramo n'umufana yego mukunyereka yuko ngo abazarendo ngo bahonye n'abasirikare bundi bahonye ngo kwavurizwa hano mu Burundi namubajije ikibazo cyamunaniye kumwishura ko nzi muri Uvira hari ibitaro bikomeye nkabanzi ko na Baraka hari ibitaro bikomeye za Karemi nkabanzi ko na Karemi hari ibitaro bikomeye byagenze gute aba bazarendo baze kuvurirwa mu Burundi ibi bitaro byo mu gihugu cyabo babisiga hariya ni kubera iki yarabuze imisho ashobora kumpereza so rero hari igihe umuntu mu by'ukuri abesha ukabona ko ikinyoma atanze atagiteguye neza ukabona ko n'umwana vraiment kiri muto ico kinyoma cyumvise yumva nyene kari kinyoma mu buryo bugaragara Pacifique kuvuga ko abarundi bo bose vrai abarundi baje kuvurirwa mu bundi c'est normal ni wabo mu Burundi mugabo kumva ko abawazarendo abazarendo bakomerekeye ku rugamba baje kuvurizwa mu Burundi aha iki kinyoma nta bwenge namba yagishizemo ni kinyoma giciriritse cyane gose cyo hasi nukuri nta bwenge namba yabishizemo niyo mpamvu na Scovia yamumaramaje sivyo niyo mpamvu Scovia yamufukuye mugani wawe aramumaramaza gushikaho n'akabutura k'indani akamukura uti kubera iki kila kiganiro cya Scovia nagikurikiranye cyose uriya mutangazamakuru bakorana we yashatse kwerekana ko ari inkuru ishushe bazanye yo kwerekana ko abazarendo n'abarundi bahereye ku rugamba ariko barabarasa kandi ko niyo nkuru yatanzwe n'umurundi nibyo mutangazamakuru yatanze yashatse kuvuga akizana ijya nkuru Scovia acavuga ngo mbega uwo murundi ninde musi Pacifique ni nahatswe atavuga rumwe na leta y'u Burundi mani majambo ari muri opposition leta y'u Burundi ati none ujya muntu ni cizaki yovuga kuri leta y'u Burundi ko nubwo inkuru yo bari ukurayishikirije yaranje akayirunga kugira ngo abantu bayumve bumve yuko iyo nkuru ikaze cyane gusubira donc yishire kwa abigarurire so rero hajya Scovia ikintu yakoze nyamukuru reka mvuge ko c'est vrai yavuze kuri uyu munsi nkuko mwabivuga umusaza arasara akagwa ku ijambo neza cyane Scovia yavuze ukuri kandi zega si bwa mbere Scovia yavuze ukuri Jama ndamukurikirana mu biganiro byinshi bakora musanzwe yatari zijya nkuru baba babapanga ibyo bavuga ziya bategurira ziya nkuru bonyine bironderera bakazikorera aragerageza Scovia vraiment arakubita ababaza ntajya umunwa araba verdict mugabo mbaze nkuru babategurira basoma bakavuga ko ujya nyene ntaca afise guhinduramwo kugira ngo ntaze kuzibaga ahakura agakati cyane gose mugabo kandi ngabo sino kuri Scovia narigeze kuvuga inkuru cyane ku bitangazamakuru byo mu Rwanda sivyo musanzwe hari abamaze kubona ko gufana ekipe ubona ko atakazoza ifise atacu bimaze kumbure kubera ko uba warariye kontra yawe yo kwamamariza uragerageza kuzuracishamwe imiyaga nibahagarike kontra baguhaye mugabo n'ubundi utegura kurondera andi makontra ayo cyane bose nibyo ndiko ndamubonamwo Scovia ariko yerekana ukuri k'umutima wiwe ukuri kumurimwo mu by'ukuri kuri kumurimwo gutandukanye n'ivyo akagwi ka FPR Inkotanyi karondera biratandukanye kuri n'ivyo uko bijya Pacifique ni nahazwe yavuze nivyo FPR Inkotanyi igomba cyane kabisa gusevya guca intege igisirikare cy'u Burundi n'abarundi kure mu bwoba mu barundi sivyo nivyo FPR ishaka nivyo igomba mugabo kanya kantu Scovia yakoze dabo habo kanabyo n'ikigwa abandi nico munagira mvuga ni reso yatanze
yavuze ati babandi bamavuga kiganza sabwa yavuze ati ni gute umuntu ari muri opposition ya leta yovuga iciza kuri rya leta mu yandi majambo ivyo bajya abantu bavuga ntituze tubiha agaciro nibyo Scovia yashatse kuvuga yashatse kuvuga ko bashobora no kuremera inkuru itanabayeho gucafuza kugira gusaba gukure ko abantu babishireko bijya n'ukuri Pacifique ni nahazwe arabesha hari igihe vraiment abesha nawe ukavuga uti mana yaje uyu muntu ni wa wundi nzi abantu bavuga bati atanga inkuru titoso kandi sibo gusa ni benshi hajya rero Scovia yabakebuye sinzi nimba bataza kumushira ko kanywafu muri FPR Inkotanyi mugabo kuri koko yamaze kuvuga nubwo wo muca n'umutwe ntabwo baza baciye ukuri yavuze kuri yamaze no kubana usangozi imbere yuko twinjira mu marira y'umunonotsi rurangiranwa mu Burundi kazi Francine Niyonsaba ariko tubanze turabire hamwe kino kintu amakuru ariko arava ngaha mu Uganda avuga neza yuko ngo abaganda cyane b'abahutu abanyarwanda b'abahutu bahungiye mu Uganda cyane abo mu vyaro no mu makambi yuko ngo bo kwicungira umutekano wabo kubera ko ngo bisa no ko gouvernement ya Uganda yoba yabatanze kugira ngo batangure kwicwa batanze n'igitigiri cyamaze kumenyekana bagera kuri 6 ngo bamaze kwicwa muri ico no kwitwisekeza ndetse uwanditse gutuma agahamagarira aba bose kwicungira umutekano wabo bwite kumbure namakuru akashishikanamwo ngakuru no mugoroba twashoboye kubwirwa n'abari muri izo nkambi ndetse n'abandi banyarwanda benshi bahungiye aha muri Uganda kumbure nawe iyo nkuru sinzi ko wayumvise nico wayitoyeko iyo nkuru sevre iriko iracicikana ku mbuga ngurukanabumenyi mugabo novuga ko ari inkuru yo kwitondera cyane kuko ugiye kuraba bujya butumwa ni ubutumwa busa nkaho ari bwo gucanisha abantu ni ubutumwa bwo kurema ndabyite amacakubiri mu bantu bamwe n'abandi kubera dabo uwayanditse ntiyivuze uwari ni tract sivyo nta nicemeza ko ivyo yavuze ari ukuri rero iyo ubonye umuntu azanye inkuru bene izo ngo leta yatanze ubwoko bw'abakanaka muri bino bihe umuntu agomba iyo nkuru kabisa kuyitondera cyane agomba kuyigendera kuri kubera ko ntiyavuze abo bantu leta yahaye access yo kwica abo bahutu ni bandi yabavuze yavuze ko gusa ngo leta ngo yatanze abantu bo mu bwoko bw'abahutu ngo biyubare ni bande bagomba kwiyubara contre bande musanzwe yo kuraba iyo nkuru niyo ni nkamwe byaba mu Rwanda mu bisanzwe bana mu Rwanda mu ntera hamwe muri ni ntera hamwe FPR Inkotanyi yari yaramaze kuzinjiramo bari barefiritiye rujya rwego rw'intera hamwe sivyo bamaze kugwemfitira rero bajya bagwinjiyemo nibo baactiva abandi mu kwihutisha ubwicanye boba badusuzuguye tunyarutse tubice tugiriki sivyo ugiye kuraba n'iyi message isa nk'iyo gukaburira abantu kuba babonye umuntu badahuje ubwoko ko boca bamwitanga bakamwica bisa n'ibyo bintu ngo mwicunge mwirarire umutekano wawe ivyo rero nta gaciro nobiha kabisa nta gaciro nobiha kimwe gusa abari mu Buganda barazi ingene babanye n'ayandi moko abaganda je dis bien ku makuru fise babanye neza n'ayandi moko Museveni kuva impunzi z'abanyarwanda zihunga FPR Inkotanyi yazihaye indaro yazihaye icumbi gute Kagame yaje kwica impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Kongo Museveni nawe ngo nta muherezi yo access nawe aje kubica ubu bakaba ariho yobahereza ubwo burenganzira ibi ntabyo no kwemeza kabisa iyi ni nkuru mu byukuri
kuri jewe nta gaciro nayahe kabisa. Ego. Si igihuha ahubwo igamije gucanishamo amoko. Ego. Igamije gucanishamo abantu bamwe n'abandi. Exactement. No kubana musangozi asante sana mu nkundi twinjire ku nkuru ya nyuma aho tugomba kuyagira hamwe kubijanye n'uko biragaragara amarira akomeye cyane ya Francine Niyonsaba. Yeah. Umunonotsi rurangiranwa wo mu Burundi kazi. Umuserukizi ambassadrice mwese muramuzi nta utamuzi yagiye akora byinshi atwaye ikombe byinshi ibihembo byinshi kuri uno mwanya tuvugana afite amarira dasanzwe aho avuga ko yatewe n'umunyarwanda yari yahaye apartment yiwe kugira ngo aze aramutoreza amahera y'abantu bari basanzwe baba muri iyo nyubako yiwe ndetse akavuga yuko imyaka 7 iheze atanu koroto rw'ijana amuhaye ndazi iyo nkuru wayakiriye reka tuvuge yuko ari bwa bujyaga twamatuka kuri leta y'u Rwanda bwashitse no mu bene gihugu b'u Rwanda. Bo iyi ni nkuru abantu bari gutwara ukuntu bitandukanye. Ubwa mbere tahura ko hari abarundi benshi byababaje of course kubona Francine Niyonsaba yizeye umunyarwanda kandi hari abarundi sibyo. Mugabo jewe mbona yanditandukanye nizo z'abantu benshi ariko baragira. Oya hari akantu bakunda kuvuga ngo umurundi ngwiyo ngo akize cyangwa nkaza arosa amahera ntagomba kwereka abandi ho yayakuye. Bisigura neza yuko ushaka uwo bivuga ati Francine iyi appartement yaretse guyiha abarundi motife boronka amahera. Reka nihe umunyarwanda. Kodi ibyo sivyo. Umbabare gato. Okay ni jeri kudavugira kugira ngo bitahura gutandukana sivyo. Imanza z'amatati ziri mu masentare. Amatati ashingiye ku mafaranga hoshterme abagiye biba abandi banyuruza abandi ibyo bita amabri de confiance ku barundi kontra abarundi hano zingana n'icyo manza ni nyinshi cyane sivyo. Ndiko mbona abarundi benshi iyi nkuru bayigagamishije kubera ari Francine yari manganijwe n'umunyarwanda. D'abord ikintu cyambere niki nugute Francine Niyonsaba yizeye umuntu panda 7 ans ataja kuraba ko iyo myaka yose umuntu akamukora akazi yamujeje neza. Iki ni kibazo umuntu yokwibaza. Jewe sinje guhagarara ngo n'umunyarwanda canke n'ikintu. Nje guhagarara d'abord kuri Francine sivyo. Kuba yarizeye umunyarwanda ni nkuko yari kwizera umurundi canke kwizera umukanadiye canke undi ari we wese byagize ingufu kubera ubundi umuntu yizera uwundi bivanye na experience amufiseko bivanye n'ubucuti baba bafitanye sivyo. Ikintu ndiko ndanga ni iki burya itangazamakuru abantu turikoresha nabi cyane gose. Tuzotangara dusanze itangazamakuru byo tuko turikoresha ko bitugarutse ko muri kazoza. Uzi impamvu uyu munsi itangazamakuru ririkoresha gakwerekana yuko abarundi n'abanyarwanda ari abansi kubi rukuvuga atani isano namba bafitanye ataho banahuriye. Uyu munsi badahana n'imipaka wumva ingene abanyarwanda bavuga abarundi baracafuza kubi wumva n'abarundi bamwe ingene bavuga abanyarwanda barabacafuza kubi. Par contre hari abarundi ari abakwe b'abanyarwanda cyane gose. Hari abanyarwanda ari abakwe b'abarundi. Hari abarundi kazi ari abakazi n'abanyarwanda. Hari n'abanyarwanda kazi ari abakazi n'abarundi sivyo. Ubundi umurundi n'umunyarwanda tura abantu bamwe. Ibi biriko biradutandukanye ni question d'ita ni problème y'akagwi ka FPR Inkotanyi niyo ngorane yo mu karere. Kandi akubwira ikintu kimwe hari abantu bazobura ingene basaba ikigongwe akawukumva. Hari abantu bazobura ingene basaba ikigongwe bitewe n'ingene bicafuje ku mbuga ngurukanabumenyi. Agahagarara akifatira mu gahanga abarundi bose. Agahagarara akifatira mu gahanga abanyarwanda bose. Igihe ibintu bizohinduka ujya mu bizomorera kweri kwiyetse no kwitunganya bizomugora cyane. Rero Francine yarakoze ikosa apana kwizera umunyarwanda no byo kwijajara trebye ukivuze neza. Usibye gusa ko rero imbuga nyinshi zishe zibyaza umusaruro inkuru
ngo n'umunyarwanda mbe ujya munyarwanda ntagira n'inzina izina ryiwe naragibagiye kuko tuvuga ngo ibitangazamakuru byose mbona ntibavuga ngo umunyarwanda yitwa uko bavuga umunonotsi w'umurundi yibwe n'umunyarwanda wumva ngene inkuru bayitwara tuze turageza kugorora ibintu bamwe n'abandi baba bagoramitse sivyo naka yagoramitse ukabona vyamuhiriye wowe ushobora kumwigana wowe ukahakomerekera acugora mukaguma exactement so c'est vrai birababaje tumuhe pole umunonotsi wacu umuserukizi w'igihugu cyacu Francine Niyonsaba ku vyamubayeko mugabo je ico ntashatse gushikira mu by'ukuri ngo nuko yahemukiwe n'umunyarwanda aho nyene aha niho benshi bariko barakubita nuko nzi ko hariho n'abarundi bahemukiye abanyarwanda ndakizi warashaka hano mu Burundi hariho abarundi basangiye business n'abanyarwanda babakubita ku ntoki hariho benshi sivyo none je tuvuga ngo abarundi bahemukiye abanyarwanda n'umurundi yahemukiye umunyarwanda no kurika nako ni naka yahemukiye naka Francine Niyonsaba yarahemukiwe mugabo ntihemukiye u Rwanda ntihemukiwe n'u Rwanda yahemukiwe na kanaka kumbura afise ubwene gihugu bwo mu Rwanda rero numvise ngo abarundi benshi ngo bari hariya ngo byera abababaje cyane gose ngo uburyo ngo idere ngo niyo ngo agiye ngariya mu makungu hariya muri ashikira muri abo banyarwanda nyine kuko ikiyo nkuru bayizana uko nimba yo bagenzi biwe none ari umustar wabo ntaco kuraba abarundi bene wabo urumva ni nawe ni kaba dapanze neza ni atari so ndumva inkuru ari cyo noyivuga kimwe gusa tumuhe kwihangana sana ku byamubayeko amamenye nyine azoshiyaza ariko ntitugume tugeneraliza ngo ni umunyarwanda yamugiriye ubwo umunyarwanda kumemukira ntiyatumwe n'u Rwanda ikindi kintu kimbabaje ntacuze bo sinzi ashobora kuba yarabikoreye ko kubera ko iyi nkuru yayishize mu itangazamakuru yarituye ubutungane Francine je mu kiganiro yakoze kuko iyi nkuru je nayibwiwe n'umuntu bari kumwe mu misi mikuru hariya muri Canada arambye ati burya Francine yatubwiye ibi nibi yaribwiwe n'umunyarwanda mbere kiganiro yagiye gukora iyo nkuru namaze kuyimenya yavuze yuko ati sinarinzi yuko leta yino ishigi hariho n'amategeko akingira abasuma bisigura neza yuko Francine yoba yaragiye kwita ubutungane ntiyatunganirizwa nuko bimeze mu acahitamo kushira mu itangazamakuru yes abantu nabo bagatereka kuturirira igihe wabikora nitwarikora niyihangane kabisa niyihangane ariko baramusanguzi ndibaza ibyo tuyaze sibike abatari bake batahuye unkundire ndagushimira cyane ndagushimira ko no kucishimira cyane abo twabonye mu kiganiro abagize commentaire abashanze kuri like mwese mubahwe abamaze kino kiganiro muri abantu bo gukomera amashi cyane kumbure turondera mu bindi biganiro byacu umwanya uracyahari bye bye